ntugire ikibazo, ikosa ryose ukoze n'inyungu itangaje kuri wewe. Barayamaze bati Imana ntiha uwicaye. Uwo ngiye kukubwira ni umutunzi akomeye cyane. Iyo aciye muri byinshi yari umukene atifashije, ariko ari mu batunzi bakomeye bagize isi tubako. Yitwa Jack Ma, bosi wa Alibaba. Benshi muri mwebwe muramuzi. Yaravuze ati iyo umuntu afise munsi y'imyaka 20 akwiriye kuba umunyeshuri mwiza, akiga neza, akiga heza, nko muri Lycée Don Bosco Burengo, Lycée Islamique yo Kurubuye, Lycée Mureke n'ayandi mashuri menshi meza ntavuze, akagerageza akaba umunyeshuri mwiza. Abarundi bati isase riva ku cuma kandi ngo ubwenge burarahugwa. Hagati y'imyaka 20 na 30 ngo ukwiriye gukurikira umuntu, ukiheka ku muntu ubona ko yogira ivyo ukwigisha. Ati genda usaba akazi ahantu, cyane cyane muri kampani ntoya, kubera ko kampani nini zigisha uko ibintu bikorerwa hamwe bikavyara inyungu, ngo wewe uburi kimwe muri ivyo bintu vyinshi bigize iyo kampani, uragace gato k'ikimashini kinini. Ibi bituma ata bintu bihambaye umenya byo gufasha igihe wohitamo kuja kwikorera. Ariko ngiyo wigiriye muri kampani ntoya, wiga kwihangana, wiga gukora, wiga kurota, wiga kwiyumvira, ukiga uko ukora ibintu byinshi mu kanya gato. Muri ico gihe kandi ngo si kampani yari yose ujamwe, ntiwibaza ngo mbega jewe noja mu yihe kampani, ahubwo wibaza ati mbega jewe nuwuhe mu bosi nokurikira yogira ivyo anyigisha. Iki kintu kirakomeye cyane. Umubosi mwiza akwigisha bitandukanye nuko abandi bo kwigisha. Hari ivyo agenda kwereka abandi badapfa kukwereka, hari amahirwe agenda guha abandi batopfa kuguhereza. Niyo mpamvu kumenya umubosi ukwiriye gukurikira ari ngombwa cyane. Abandanya avuga ko hagati y'imyaka 30 na 40 uba wakuze bihagije, uba ugeze ku rwego rwo kwiyumvira neza, ugahitamo kuja kwikorera, ugatangura gukora ivyawe, hagira ivyo ugerageza vyanke ibindi bikunde. Nakare ngo narataza rutambundare. Hagati y'imyaka 40 na 50 ico gihe rero ukora ivyo bintu byose wumva kumetriza neza, ivyo bintu wumva ko ushoboye gukora, ukirinda kuja gutangura ibindi bintu, kugerageza andi ma business utigeze ugerageza kera, guhaba haramaze kurengerana. Hagati y'imyaka 50 na 60 ukorera abakiri bato, kuko abakiri bato baba bashobora kubikora neza kukurusha. Ico ukora urabiyegereza, ukabashiramo amafaranga, ukitaho gusa k'ivyo ushaka ko babishoboye, ko babizi, ko babikora neza. Ngiyo warengeje imyaka 60, umwanya usigaye bari uwawe gusa, ngo nuwo kwinezereza, ukaja ku mazi ukigaramira, kuko ngo kaba kabaye, nta kirenze cyo guhindura kiba kigisigaye. Nukurya ivyo wakoreye, ibindi ukarindira igihe uzokwitahira. Ku myaka 25 rero kora amakosa menshi ashoboka, ntugire ikibazo. Uragwa ukongera ukavyuka, ukongera ukagwa, ugasubira ukavyuka. Nezerererwa iyo myaka yawe, ja mu birori, ja mu mipira, ja mu miziki, ja. Ibyo bikora ariko uzi ko hari wa muntu wihetse ko ariko arakwigisha, wa mu bosi mwiza twavuze haruguru. Ushaka umuce acika ijoro, kandi ushaka umubira abirakuya. Aha ni wacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Deriki. Okay.